amakuru mfise just kuri iyo ndirimbo ya Big Fizzo na Wiz Design na Wiz Design ona ko Wiz Design yarahinduye ifoto yarahinduye profile ashirako ya Big Fizzo ashirako ya Big Fizzo ashize ko ya Big Fizzo nshuti ya bose acabaza Wiz Design kubera iki urumva kubera iki washize ko Big Fizzo kubera iki utashize ko DJ Fanny ari we yagukuye mu yarara niko yavuze ari we yagutoye mu yarara urumva why udashaka kwibaza yuko DJ Fanny yoba c'est vrai yarabikoze sivyo namba yarabikoze siko ariko Wiz Design jewe ico je nibaza impamvu yawe hagati ya Big Fizzo na DJ Fanny ninde yashize ninde yatumye ubundi design Wiz Design tumumenya si DJ Fanny ni DJ Fanny none wumva nshuti ya bose ari mu makosa oya none ndakubaze ubu unye wenda gusanze muri game sivyo dukora akazi kamwe muganda gusanze yo kandi urankuriye we wasanga kubera ko mudashaka kubaza yuko yamushize kuri profile kubera ko yamuhaye respect kubera ari mutama w'umuziki sivyo canke mu kumushimira yabuze icamuha yamushimiye mu kumushira kuri profile kandi abantu ntibavyinjiremwo Wiz Design nawe ashobora kuba yarashimiye DJ Fanny mu bundi buryo bien sûr ukuri ngo aho nciye hose ngo barantera amabuye ngo mukumva ngo napfuye bamunukishije rero ngo mumenye ngo kari card key kari card key yarafite umwanya wo kukwiruka ko wa mwana we so bino bintu rero kukuntu bariko baramucafuza mugenzi we Gusto Melanini boy bone karavyongere aravyungukiramwo kugwe akavyungukiramo cyane bimubwiye iki ni nkoresha ijambo meze neza iryo jambo rizi guhisha uko umuntu yiyumva urumva ariko ico nshaka kuvuga uyu munsi nuko ntameze neza ndashaka ko mumfasha gusenga umuntu arinze atabaza gusenga usanga bantera inzigo kenshi batuma kandi nshavura n'abaririmbyi kandi biva kuri aba baririmbyi bato bato akenshi abaririmbyi bato ntibazi nobivuga gute icambere na mbere basi bareke guhendwa na hizi n'ibintu bisanzwe babone kumenga ntaho baragera fata yuko uri umuntu usanzwe atanu naho muragera atani ikintu na kimwe urakora. Coucou les amis, bonjour, bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Nilink Arlene Alou comme d'habitude Miss Marcel Kamenyo Maso Masainyana. Demo Facebook. Ya demo wa Facebook. Yo. Ukanuru kibagira. Nkaba ndi kumwe na Liam Promoter. Ya. Mosi turakorana. Ya tugira dukora. Yes guys mumeze neza. Kumaze igihe bisirikira ndana bibutsa kwanza icambere na mbere. Uyu munsi tugiye kubazanira amashowbiz avuga muri industry gusa. Banze indira gato kwanzanira mukirizi mu diaspora wanje. Ndaramukije Bikis turamutahije cyane. Umukire Bikis akaba no muri link Arlene Alou. No munsi niho nabonye ku mastati yiwe bana. Hewe arashisha mu diaspora wacu baje. Agumazunguruka bana Chattanooga Washington Texas he Florida he America izunguruka nko mu ayizunguruka nkuko ufata bus birasanzwe kuri we birasanzwe umukire Bikis Africa no asanzwe ari no muririmbya akomeye cyane Bikis araririmba ata uramaze kumva indirimbo yiwe Liam Promoter arakaza ararenza arazi kuririmba amakuru rero dufise ni uko vuba azoba yadushwaye mu ngara ivyo birazi kandi kimuzanye akabaje gukora indirimbo azobaje gukora indirimbo vraiment yamunga ashobora kwica abantu mu minsi hariho nibizoba bimuzanye nawo urimo nibindi bizoba bimuzanye izindi projet ziwe nyene vyunguka nyene ivyunguka azobaje mu vyunguka kore muri link Arlene Alou muri Alou photography tuzomubereka umukire tumaze imisi tubabwira yitwa Bikis Africa
tubaye rero turanamutasha. So guys, reka ndabaramutse. Yeah. Nizere ko mumeze neza abantu mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, ni mwaramutse namwiriwe bivana naho muherereye. So my name is Diam Promoter, sinigira mboneka nivyo bango mwanzoboneka. Kweki nano taboneka. Yeah, nivyo bango mwanzoboneka ntiharagira. Yeah, abadukurikirana muri ku mpande zine z'isi zose. Ego. Umeze neza ndibaza, utameze neza bandanye yihangana asenga. Yeah. Ibibazo afise burya ibibazo bikemugwa n'Imana. Sivyo garu? Oui. Ibibazo bikemugwa n'Imana vraiment. Yeah. Yonyene yega naho ndi umuntu yoza aruta Imana. Twongera tunashimira abantu mwese mufata kanya mukaraba ivyo twakoze vraiment. N'abagaciro. Ndabashimye. N'abagaciro bakora n'aba boss barenze urugero. Bien sûr. Yeah. Tubibutsa n'ivyo dukora muri Alu Photography. Kandi antuka yuko sorry ndagwaye aka grippe Yeah, n'inkoro. pole sana. Ariko murabizi ukuri inkoro ribabaza ariko nta kuntu nakumwe nereka kubaha Sha arabakuru amakuru kuko je na mu telefone arambwira ati eba meze nabi mugantegeza kuza kubaha show. Yeah. Aba subscribers nari meze 444 ndi kumiti guys ndi kumiti guys bino bintu rero dukora biratuvuna niyo mpamvu tuba dukeneye support kugira ngo ego kugira ngo tubandanye tubaha ibintu biri ku mwanya tubaha show. So muri Alu Photography dukora muri Alu Photography turafotora amafoto meza cyane mu manza zitandukanye turakora video tugafata n'ama video ego y'abaririmba profane byose muri Alu Photography kwamamariza igikorwa cawe ego vraiment ama publicité kure turabikora nabona ko turi kumwe n'icamamare munsi hariyo inimero ya WhatsApp ushobora kuturondera kudukeneza mushaka kuturonderako ni WhatsApp toujours namatiko ndabibabwira ni WhatsApp ni numero muzo kwa muturonderako mu gihe muzo mushaka ko tubamamariza ibintu bivanye n'ivyo mukora no mu gihe muzo bamushaka yuko tubakorera imanzi mwino misi umuntu aguhaye akazi agera kure agera kure bantu b'Imana ngo manuriho mana wabanye natwe reka Imana ntiyibagira meze neza ariko ndashima Imana kabisa umunsi wagenze neza ego wafunguye iki uyu munsi nariye ubugari ari ubugari n'iki n'irengarenga n'inyama zirimo inyama zino ibizino ni ndabizi urafungura neza n'ibizino ufungura neza jewe ko nta biharage nojya vraiment nabonye agasosi kubugari bw'imyumbati en plus yo ndakunda ubugari bw'imyumbati cyane gose okay so bimeze gute rero amakuru uno munsi tuhereze kwande amakuru uno munsi shaka kwanza ndamukeze Monia Fleur yakoze igitego grand bisou vraiment félicitations indirimbo ku rwego rwo hejuru indirimbo nziza cyane bayiteguye neza cyane iraryoshe cyane ikoze neza cyane ni igiki wakunze mu ijya ndirimbo style ya Monia Fleur style arayibangamira nabonye wanabipostinze ku rubuga rwawe rwa Facebook ego from ikintu canje henegeza kuyiposta kandi ikintu cambe bagenda giposta mugabe bivanye n'amajambo ndakivugako ariko indirimbo ya Monia Fleur vraiment yanyujuje iri ku rwego rwo hejuru ego vraiment ni ambe bari bambaye neza bayiteguye neza kandi n'umuhungu yamucuzi yashizemo mu tupe nyene bijanye n'ijya ndirimbo kandi yongera navyitwaramwo neza kujya muhungu bamaze kumumenyera cyane mu bintu byo kumushiramwo aba king video agezweho from kandi avyitwaramwo neza ngira niyo mpamvu Monia Fleur ari mu bakobwa ariko barakora cyane ino minsi gose ariko ikibazo ni cakindi nyene amadiri nta concert tubona cyangwa arindiriye yitegurire concert yiwe bon reka tubirindire ariko ko biri kose yoba arakora nk'uko abandi bako barakora umuntu ahera hasi ntatera aduga none ubona gute yiteguriye igiteramo gwiwe hako bamutegurira nibo usanga ariyo turufa arindiriye usanga ariwo mutego arindiriye kugira ngo akoreshe ni bon vraiment acha ndamukuririsha indirimbo imeze neza cyane ariko indirimbo yari yayitebeje yari yatunyoteje n'ukuri
naje nayo nasemereye dusanzwe tumenyereye Monia Fleur asohora indirimbo arinze kugera showbiz ibintu bivugisha abantu iyo ubu nta showbiz yagize uribaza none ko kitazoba kitohava kibe kibazo yuko indirimbo itogera kure oya ahubwo nivyo sawa washaka mugabo si cane kubera ko yakora ama showbiz akaze cane showbiz biratuma indirimbo igenda umva bon bivanye ngira ngo yabuze showbiz ngira yogira kuri iryo ndirimbo yiwe kubera ikibada creya igane ho hari kibazo kubera katakriye kubera ko indirimbo ifise showbiz iragira kure cyane sinzi kumaze kubibona ariko arashobora gukehanirwa niko no bivuga oya utedwa bari nibategeza kubaga content creator wokiyanirwa gute zakoma biga amastrategy ariko muri rusange indirimbo ikigenda neza cyane vya mbere urabona ko indirimbo yaciye kabisigira ko yaci kubita ko yari gatusura nabandanye rero aca zarakreya akamesaje uha abantu bahagarariye Monia Fleur vraiment no kuri mu bandanye mu mushigikira Monia Fleur arashoboye abantu boneka ko afite team biraboneka ko itimu yiwe ikiravyifatamwo neza ikiravyifatamwo neza ariko ije mu madiri naho isatire yinjire narabonye ubaza igituma Monia Fleur atarimbye muri hahiye ku rubuga kwawe kubera iki kijya kibazo kibajije kubera iki kubera ko abakobwa bako barakora mu bakobwa bariko barakora arimwo kuri katagiye musasi je pense ko ni bwa bugwi nyene wosanga atari muri kajya kagwe usanga atarimwo vraiment nubwo ari mugenzi wa mo 15 muri Alvin muri bande usanga atarimwo atari muri kajya kagwi munca makindirimbo imeze neza cyane gusa indirimbo imeze neza cyane vraiment ndamukeje guys duhamagarira abafana kugenda kumushigikira indirimbo ego vraiment wandika sana kuri YouTube sana by Monia Fleur tuyibona kwacira kwacisangiza abandi kugira ngo abana b'igihugu babandanye bateye imbere kandi banaryohewe amakuru karavugwa sana rero cyane Chimamanda nguyo wa mugenzi wawe high note Alvin Smith na Chimamanda urazi yuko ari umwana mwiza Chimamanda kandi arafise nga Chimamanda arashaka gukora ikintu abantu bose bakibaza yuko kirimwe inzigo ariko nta nzigo ibirimo ahubwo akenshi bariko baratanga message ijya geste yagize Chimamanda yo gutera intege abana b'igihugu wewe wayakiriye gute neza cyane ni nziza cyane gose ni nziza vraiment je sinayigaye narayikunze gose kuko hajya deja umuntu afise ico atangara gitanga ego tusaba nabandi ko borabira akarero kuri Chimamanda cyane ku ba diaspora kubera ko bijya bintu biri mu bintu bitera intege abaririmbye gose urabona ingene baryohewe no ku mbuga barabiposta kwa bararyohewe biraryoshe umuntu ariko araguha intege ariko aragutera intege biraryoshe vraiment yes ariko yatoye babiri mu bantu bangahe bose kajya kana nako oya kubwawe nibo baririmbye neza oye c'est vrai n'ukuri bararimbye neza sukubesha bararimbye nawe wari kuyabaha je na jewe nari kuyabaha wari gutora bajya na James ivyo no bemerera ariko pana muri aka kanya ise ivyo no giriki nanje no kora yes hama bon reka ayanda rikaravugwa cyane kuri tama Big Fizzo biboneka ko amazi imisi yidoga cyane mboga ziyiwe baramushavuje nashaka rero bino bintu tubihuze n'ivya Monia Fleur Big Fizzo urazi yuko yavuze gute bugira abafana in the Big Fizzo yavuze ati just ni nko gutanga ni nka message yatanze ayiha manager wa Monia Fleur ari we nshuti ya bose sivyo yamuhaye message kandi biboneka yuko Big Fizzo yarashavuye yamwise umusnitch yamwise umusnitch bijya bintu none byatanguye gute wowe ufise makuru kugira ngo tubisangize hari amakuru mfise just kuri ndirimbo ya Big Fizzo na Wiz Design ona ko Wiz Design yarahinduye ifoto yarahinduye profile ashirako ya Big Fizzo ashize ko ya Big Fizzo nshuti ya bose
acabaza with design kubera iki urumva kubera iki washize ko Big Fizzo kubera iki utashize ko DJ Fanny ari we yagukuye mu yarara niko yavuze ari we yagutoye mu yarara urumva why udashaka kwibaza yuko DJ Fanny c'est vrai yarabikoze sivyo namba yarabikoze siko ariko with design jewe ico je nibaza impamvu yawe hagati ya Big Fizzo na DJ Fanny ninde yashize ninde yatumye ubundi design with design tumumenya si DJ Fanny ni DJ Fanny none wumva nshuti ya bose ari mu makosa oya none ndakubaze ubu unye wowe ndagusanze muri game sivyo dukora akazi kamwe muganda gusanze yo kandi urankuriye we wasanga kubera ko mudashaka kubaza yuko yamushize kuri profile kubera ko yamuhaye respect kubera ari mutama w'umuziki sivyo canke mu kumushimira yabuze icamuha yamushimiye mu kumushira kuri profile kandi abantu ntibavyinjiremwo wizi design nawe ashobora kuba yarashimiye DJ Fanny mu bundi buryo bien sûr mu bundi buryo mugano uko ucumengo inshuti yabose ahubwo ashatse kwinjira kuvyinjiramo cane mundi yamwinjiriye Big Fizzo yamwinjiriye vraiment cane wewe rero ubihishusho iyihe bijya bintu ijya nyifato ahubwo nkuko ari n'umumanager w'umuririmbyi wacu turaza kubihuza kuko Big Fizzo nawe aheruka guhindira collabo nyoreka ahubwo ndaguha inkuru kandi nabonye kandi ga post kabandanya kuri iyo post inshuti ya bose yarasavye ikirato Big Fizzo makuru ntawe mfise nayabonye je murazi yuko jewe ntamira ijambo yarasavye ngo ikirato Big Fizzo igihe yari ino Big Fizzo acamubwira nzokiguha ninagaruka mu Burundi eske mu gihe aciye amwaduka uko ico kirato azokimuha ntashaka kukimuha kandi wumva ko ibibazo byamaze kuvuka voilà urumva kandi kindi naco inshuti ya bose ni manager wa Monia Fleur aha niko shaka retuje ubwo nta mubano mubi kwa tumaze imisi tubona Monia Fleur ashimira cyane nawe Big Fizzo biboneka ko inshuti ya bose eske inshuti ya bose wewe Monia Fleur nta bandi bantu bamushize hajya kubera ko iyo post atayigize kwa Monia Fleur akayigira kwa Wiz Design eske Monia Fleur wewe nta bandi bantu bamufashije ava none bategezwe kuba bahari kubera ko atagize iyo post erega niyo mpamvu ndiko ndakubwira erega basha n'ubu gushikisa jengeze ngaha nta muntu abura kurigira jalousie je ndafise management sivyo ariko abo twigeze gukorana bategeza kunshavurira sivyo kandi namba abaturiko turakorana ubu barankunda kandi bakanyereka n'urukundo nta kibi barankorera canke baranyereka sivyo rero ategeza kugikora kubera ujya inshuti ya bose ariko abikora yarabiretse kubikora ku muririmbyi wiwe amanaginga sivyo aja kubikora ku muririmbyi atamanaginga deja honyene nukwinjirira yarasuzuguye jana biciranga gasuzuguye yasuzuguye Wiz Design asuzugura na Big Fizzo eragura rababasha nabantu tuza mu bisanzwe tuze turaraba n'ibintu dukora ngaha anye tuze turapostinga kuri zimbuga zacu ubwo ntibizotuma rero umuziki Fizzo avuga ati jewe nta muntu ushobora kubera guhakora bo oya ahubwo management nizira reka kwinjirira kuko izosanga bazi iri kirabuza isoko abaririmbyi babo oya kandi munimvye akurikiranwa na management basi kubera ayo majambo ari karavuga rega je ndikumfatira kuri sigenda kubwira nyene ati none ibintu inshuti ya bose ntibizova vyicira abandi baririmbye kubera ko Fizzo avuga ate gufasha no voilà azocareka no kuzara baha makorabo ko avuga ati narabahaye makorabo agashimwe muko muramanako twongera dushimira mutaba Big Fizzo amaze gufasha abantu benshi harimo ba Kirikou ba Double J Big Fizzo big up bose twabamenye kubera umutama umusaza Big Fizzo Fizzo baby ego frère twabwira ko Fizzo baby umwanya atari mu Burundi
Yeah. ari kwirira akaruhuko mu Butaliyani. Yeah. Yeah. So indirimbo rero indirimbo ya Monia Fleur yakoranye na Fizzo. Ijya bakoranye. Bon. Bisigura ko inshuti ya bose batayakiriye neza cyangwa yakiriye neza. Reka tubishira muri iyo sense. Kuko Ncamake ntishimiye Big Fizzo. None yabamwishimiye akamuduga ko gutyo. Ntiyaca muduga ko gutyo yabamwishimiye. Yeah. Canke dusanga ari game nyene ko barakina kugira ngo. Cyangwa bazane mugabo shanta Big Fizzo afite inata mu burofa gutyo. Yes, andi makore karavugwa nayo niya. Naya Kirikou. Kirikou akirasa nuko yazimye nabibonye no ku mbuga zawe bipostinze. None c'est vrai Kirikou yazimye. None atari jya hahiye remix bagize. Hari kindi gikorwa ca Kirikou ciwe wenyene murabona kwera. Canke mwerutse kubona. Kirikou amara amezi n'amezi adasohoye indi. None tuvuge ko ari strategy yiwe nshasha yazananye canke bishobora kumushira hasi. Si strategy. Oya. Mbe Kirikou amanagingwa nande? Ujya mwene wabona Double J. None kubera iki batagira? Kusanga ari mitaye maybe shora kuba kuririmba birarusha. Niba mumpe basi. Kurimba birarusha. Niba mumpe basi. Wewe uzotora wiwawe. Bon kuko erega bariko baramwononera nimba ari management iri ikirabi. Woshora kudusomera ivyo ntuzenya ya posting. Kirikou. Kugira ngo tubisangize abandi. Yavuze ngo kuko jewe Kirikou jenda mukunda vraiment. Maze igihe kinini nkoresha ijambo meze neza. Iryo jambo rizi guhisha uko umuntu yiyumva. Urumva? Ariko ico nshaka kuvuga uyu munsi nuko ntameze neza. Ndashaka ko mumfasha gusenga. Umuntu arinze atabaza gusenga. Yabonye ko hababye. Ndashaka ko iyi mibabaro ihera. Deje urumva ko afite umubabaro. Imibabaro ihera kubera ko bibabaza kuba ku ruhande. Umva just birababaje just menga arakumiriwe. Menga baramukumiriye. Voilà. Na diri akironka sinzi. Ndashaka gusubira gukora. Ariko pari kontra heruka hanze kuzunguruka hanze muri Europe. None hari kubera ko umuririmbyi avuye hanze acagira gashite sinzi ivyo ntukubanze kubibona. Hinge mpeze. Ndashaka gusubira gukomera cyane. No gukora cyane. None vraiment ko Kirikou ya arababaye. Urugezo gwiwe ugwego yariko sigwa Kirikou yarakorutse. Ubari down. Erega impamvu jewe nibaza yuko bavuye hanze baca bazima. Je pense ko bahendwa na hits. Bacabona kumenga bahejeje indoto zabo zari zijya gukora cyane. Umva bacabona ko nkora ntakora ngo mandi. Chabona kindoto kabisa yamaze kugira. Utagumuha bishasha abo bafana bawe. Baca bakuvako. Barakwibagira. Guheba burundu. Yes. Rero ico nogigwa ko ntangana conseil. Kuko kandi biba kubaririmbyi bato. Nta muririmbyi akuze amaze kubona yuko ari umuririmbyi yigera boje kuvuga ko izi mbuga abaririmbyi bato zabahenze. Zirabahinda cyane. Erega ni hits. Kandi abana bato barashafite n'amanasa ashushe. Arashaka kuri YouTube yakubisa ama views menshi. Kuri Facebook postinze agafoto abantu ibihumbi n'ibihumbi. Acabona ko ariko akacabona namwisi tarasohotse ngo barashengereye akacabona. Kumbe ntamenya ati indirimbo yanje yageze he. Guys ushobora kuririmba indirimbo mugiyo ndirimbo ntigire mu bantu. Ntigero kabisa ukaguma wibaza ngo jewe ngo ndiko ndatesa kumbe mu bantu uri futi. Ibaze izi social media rero zirabahenda zikabona nico gituma ubona baguma bakoroka down. Bakoroka hasi bro. Rero ikintu kandi ikindi abaririmbyi babandanye kwiga gukreya ibintu bituma bavugwa. Sivyo garuka. Ego frame. Kuko plus ukreya
wewe uri kuzana akantu kawe gashasha abandi baragufatiriye kandi tuzoguma tuvuga ati aka kantu bagakuye kwa naka sivyo kwa naka ariko mugumye mwicaye ukarindira ko naka akora kugira ngo ukure kajya kantu ucuga kopya ugashiriwa nukuri namba hariho abantu usanga bantera inzigo kenshi batuma kandi nshabura nabaririmbyi kandi biva kuri aba baririmbyi bato bato akenshi abaririmbyi bato ntibazi nobivuga gute icambere na mbere basi okay bareke guhendwa na hiti n'ibintu bisanzwe babone kumenga ntaho baragera fata yuko uri umuntu usanzwe atanu naho muragera atani ikintu na kimwe urakora man kugira ngo ugumane izo ngufu zo gukora ayandi makuru DJ Fernando hewe DJ Fernando nyene nyuma yo kuvugwa cyane akavugwa cyane na Kadikei yagiye muri studio yo sorry gato mbe wabonye post ya DJ Fernando ngo mukumva ngo napfuye ngo mumenye ngo ko ari Kadikei ndisi yego nayibonye kuri Facebook ngo mumenye yuko kwanza na Akoze menga yapostit ngo mumenye yuko ngo ari Kadikei ngo aho nciye hose barantera amabuye barayagutera nyene ko waravyitera garasuzuguye umumama niko bimeze bien sûr yo post ira kubera ko peut-être nk'ama connection nayo urabona oya yo mana nayibonye yinganire turabe oya canke taza kwira abadoje kandi post wayibonye wewe yego nayibonye kwizeye ko wa muri update nukuri ngo aho nciye hose ngo barantera amabuye ngo mukumva ngo napfuye bamunukishije rero ngo mumenye ngo kari Kadikei kari Kadikei arafite umwanya wo kukwiruka ko wa mwana we so bino bintu rero kukuntu bariko baramucafuza mugenzi we Gusto Melanini boy bone aravyungukiramwo akaravyungukiramwo cane bimubwiye iki ahubwo baguma yirira hiti none bana kaguma tusura yiririmbira turirimbo tugaba hiti nabo bamukunda gute ibintu areka kabisa ariko akabizitwaramwo neza cane kandi ubwo niyo bari ari showbiz barimo bande uko ari bangahe bose ko ari batatu ahubwo oya sinibaza ahubwo ivyo bintu birakabona bibaye yaravanye na Gusto oya ntibaravana yarabivuguruje ko bakiri kumwe sawa ntaco ko ntibashaka ko tubimenye canke ntibashaka ko tubimenye sawa reka turindire ivyabo agira sorera indirimbo yitwa Kazima Imana Inkunda Kazima Imana Inkunda nigukunde mwana wa mama nta numwe akubwiye ko Imana itagukunda ahubwo wewe ufise abantu nubu baracarindiriye ko asaba ikigongo rega bashaka ko asaba ikigongo ntidushaka yuko ngo atumenyesha ko Imana imukunda turabizi yuko Imana twese dukunda oya ivyo ntavyo dukeneye nakore aze ngaha kumbuga arabe basi umujournaliste umwe basi bakorana sivyo bakorane asabe pardon canke akoresha mu kwandika nkuko yanditse ibindi vya mbere ngira ubutumwa yabwumvise ariko ikindi twagiye tutavuze nta kindi nakaye kamotera abaririmbyi bacu batoyi bakizamuka batoyi no babwira yuko boreka guhendwa na hits kuko si heza hitiravuna hitiravuna kandi nkuko igenda frame kanya kariko kose so reka denda gushimira mukorane n'inguvu nyinshi n'izo mwatanguranye reka shimira abantu bariko baradukurikirana nanje ndabashimiye cyane ya Lilin Carlene Alou comme d'habitude Miss Mafsay kwa menye msime no maso yinyana ciao 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 ciao